Yesu ashimwe cyane ndabaramukije nitwa Nathalie Nyamoya muheruka cyo turavuga kuvyerekeye kwihangana kandi nabaza yuko ukwihangana ari ikintu gikomeye cyane mu rugo hari ibibazo byinshi batubajije vraiment bijanye no kwihangana ngene umuntu yo kwifata ivyo yokora uko umuntu yorindira ha mu buheruka twarabagiye vraiment definition nasuye kwibutswa kandi na Olivier yandemesheje sur la patience rero nashaka abandanye ni afisi ca atubwira canke ico dusangira. Imana ishimwe cyane ndagushimiye mufasoni Imana ishimwe nongeye gushimira abantu bose batwandikira nukuri hari abantu batari bake mu bihugu bitandukanye bariko baratwandikira bariko baradutera intege bariko baranadushingira intahe ingene Imana iriko irabahezagira ingene Imana iriko irabirura bari mu ngo canke bazirungikira abandi n'abaseribateri bavuga bati biriko biradufasha kameme bitugurura amaso paraporo y'urugo tugiye kujamo canke tuzojamo hama kuri ico kibazo cyo kwihangana wariko uravuga nkuko ndibaza iyi definition twayivuze ko reka tuyisubire ko la patience c'est pas l'art d'attendre mais c'est l'art d'attendre avec une bonne attitude. Urumva kwihangana si novuga si ingabire gusa yo kurindira kuko kurindira uri oblige ariko ni inyifato urindiranye iyo niyo imekinga niyishiraho difference ikintu nagomba kuvuga paraporo y'uvyerekeranye no kwihangana mwibuke twari twahere kuri ca kibazo ni igiko umuntu yokora mu gihe arindiriye yuko bubakanye ashika ku rugezo rumwe kumbure gugutahura ico Imana yabwiye umugore cyangwa yabwiye umugabo canke paraporo ya attitude umugabo ari karafata ariko umugore atari karumva cyangwa umugore ari karafata umugabo atari karumva ikintu nagomba gushimikira ko ndiko ndavuga ivyerekeranye no kwihangana nuko ubuzima bwawe bwose uzobuhaho hari ico urindiriye urumva donc du matin au soir hari ico urindiriye rero no mu rugo hari nico urindiriye nta kintu rero kibabaje kuko ico urindiriye c'est pas évident yuko ejo uzokironka ico we urindiriye nico je ndindiriye ntituzi igihe tuzobironkera ni nka kuya Yesu yavuze ati ndaje ndagarutse gutora ishengero n'ubu turacarindiriye kandi yaravuze ati nta wuzi umunsi n'isaha niyo nyishu urindiriye ntuzi umunsi n'isaha nta kintu rero kibabaje nk'urindiriye ko umugore wiwe cyangwa umugabo wiwe ahinduka cyangwa bavyumva kumwe mbe hamwe yovyumva kumwe nawe usigaje iminota 5 yo kuva ni ukuvuga yovyumva nkawe muri 30 ni ukuvuga uzomariza 30 uri umuntu amerewe ndabi uri umuntu avudaguritse uri umuntu yijiriwe ari depressive urumva nicyo gituma nagomba gusaba Nathalie gatoyi adusomere mu Baheburayo kigabane c'10 umurongo wa 35 ni jambo terama rafasha ku mutwe reka ndarivuge n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu vous obteniez ce qui vous est promis. Urumva iri jambo ni jambo rimpezagira gose kubera iki kuko igihe naryumva igihe Imana yari inyigisha muryumve neza ngerageze kuri décortiquer ijambo ry'Imana ivuga n'abandonnez donc pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Iyo bariko baravuga votre assurance mwibuke la foi c'est une ferme assurance. Rero iyo bariko baravuga n'abandonnez pas votre assurance en fait n'abandonnez pas votre foi à laquelle est attachée une grande récompense rémunération. Urumva rémunération ni nk'impembo urumva donc iyo bariko baravuga ukwizera tugira paraporo y'Imana yatubwiye kubona inyishu yavyo Bibiliya ntivyita ubuntu Bibiliya ivyita salaire ni nk'igikorwa uba wakoze hama bakaca bavuga car vous avez besoin de persévérance nico kibona patience gusa nuko yoyo iri passif donc c'est plus une attitude hama persévérance c'est plus actif hama rero ngo car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu vous obteniez ce qui vous est promis. Rero je naracanganyikiwe kuko jewe nibwira yuko obtenir ce qui m'est promis kuronka ico nemerewe
je pensais que c'était ça la volonté de Dieu ariko bibiri tuvuga afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu donc premièrement hariyo kubanza gushitsa ubugombe bw'Imana kugira mu nyumba cyandonka ico nsezeraniko rero igituma tuba confusion muri relation yacu n'Imana mu vy'urugo rwacu n'Imana n'amaprojet yacu n'Imana nuko tudafise objectif zimwe n'Imana amen donc twe dufise objectif yo gushika kuri destination no kuronka ivyo tugomba ariko yoyo objectif ifise ni kuva ikikubwira rya jambo attitude ugira gushika ubishitseko urumva donc iyo processus niyo Imana ishira ku mutima kuko iyo nyene yihindura karakteri yawe niyo guhingura Imana ishimwe cyane sinzi ico natariyo bivuga ko ndaza kukidevelopa ko hanyuma en fait biciye binyibutsa ijambo riri muri birampezagiye franchement biranyibukije nanje yuko kenshi ico twipfuza si Imana yifuza ndibuko mugenzi wanje igeze kumbaza ati none ganatari n'ivyo bintu byose si vyiza ivyo byose tuko turasaba Imana ndavyumva ni nuko twabigize objectif haragera igihe bene data amasengesho yacu atabaka bibigirwamana en fait ukaraba ikintu kurusha uwakikwemereye nashaka dusome muri abaheburayo igice ca 11 umurongo wa 32 iki gice c'abaheburayo ni igice kinyohera cyane kuko kiravuga cyane kuvyerekeye ukwizera n'amasezerano kubera nabonye naho en fait amasezerano selon Dieu n'amasezerano selon les hommes c'est très différent les promesses urumva ko Imana idefinise ibintu siko Imana siko twe dudefinise ibintu ni naho ijambo ry'Imana rivuga kuko ivyiyumviro vyanje atari byo vyiyumviro byanyu kandi inzira zanje atari zo nzira zanyu bisigura yuko hari insiguro ziri différent c'est pour ça qu'on a besoin du Saint-Esprit ngo atwekrere ngo atwumvishe ivy'ijambo ryayo rero deja ni ijambo ry'Imana tuzo kuronka éclaircissement turifise harakana ivyo mu rugo ho bikeneye kurusha mwemu yera donc muri verset Hébreux 11 chapitre 11 verset 32 gushika kuri 33 d'ailleurs kubera se shaka kumanuka umwanya muremure bavuga ngo et que dirais-je encore car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel aho se koravuga abahizi bukwizera ngo et des prophètes qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions n'ibindi ariko umurongo wa 39 ukavuga uti gushika kuri 40 tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. On va le mot contradiction. Comment est-ce que murongo wa 32 gushika 34 nepfo barabivuga ati barabafise ma promesse ngo barinje mu ma promesse ariko umurongo wa 39 ukavuga ngo tout cela à la foi desquels il a été rendu témoignage n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous afin qu'ils ne parviennent pas sans nous à la perfection. Ikintu twe dufise abahizi bukwiza batari bafise nuko twabonye Yesu rero promesse selon la parole de Dieu ni Yesu nukubona Yesu pleinement mu vyurimwo ce n'est pas ko umwana wawe areka kunyura umogi kuko urashobora gufata un traitement médical ugo rumogi bakamusuiva no psychologue ariko nukubona intahe viva Yesu agendera uwo mwana muri izo ngoyi z'urumogi akaza gushingira ati jinda hevye urumogi ata traitement nimi hari amen donc hariho ma promesse canke ibifatika dushobora gushikamo nico gituma abantu benshi baba hanze nk'iburaya bafise medicine iteye imbere bafise amahera ushobora kuronka fasimo uri kurakora hariho ibintu batakigenderamo cyane kuko hari certaines pression batakibona ba promesse ko turiko turiruka inyuma vyitwa kafatika bo bayabona déjà là bari déjà sous couverture sociale hari ibintu minimum bafise ariko twebwe promesse y'Imana en tant que chrétien c'est quoi c'est voir Jésus rero biratwe nkuko ko bivuga haraba conflit d'intérêt entre ico twusaba Imana comme promesse nico yoyo ibibaza tiriga promesse no kubona Yesu natari suko rivyahinduka suko ibintu bimera neza suko gutwengera nuko ibwini wawe utahura ko Yesu ari kumwe nawe and then murako mico gihe yumaze kubona Yesu ibintu biripanga curieusement entre guillemets ibintu bice bitangura kwipanga kuburyo nahiyo nyishu ije umenga ntigifise ko ubutwaro ntikwemereye ntigufise ko pouvoir kuko niya bikintu gishobora kugushavuza
nuko gishobora kukuryohera niyo gishobora kukuryohera niko gifite n'ubushobozi bwo kukubabaza ese ko ni byiza ko abana bacu abo twubakanye bamererwa neza cyangwa ibintu byose bimerera neza le problème n'est pas là c'est tout à fait normal parce que après Imana yaturemye ngo tubeho mu bihe byiza mais niyaba l'humeur dufata amahumeur y'umugabo wawe atuma ubura amahoro mu gatondo none umva uri mu mugisha uyu nta mugisha urimo niyaba ushavuzwa yuko mutahuye neza kuvyerekeye amahera none Yesu yakubereye agaciro ka Yesu kakubereye iki Imana ishaka ubohoke donc ndabona ko hari abantu fait un conflit d'intérêt kuri définition ya promesse selon Dieu et la promesse selon l'homme ndashaka kubananyize kuko niyo definition wavuze urana ko hariho gutandukanya entre patience bijanye n'icimana kirabivuga ko na patience yico twebwe twibaza ko patience ari kurindira none gamana uzobeheza ryari c'est ça mu mutwe nico twibaza ya ego kuko urumva hari ivyo tugomba yuko Yesu adukorera wanashaka na relation abantu benshi b'abakirisi usanga bafitaniye na Yesu ni relation dufitaniye na telecommande urumva telecommande rero turafite ka telecommande kari kamaze iminsi katugoye umuntu akagafyonda n'inzara zigakwakuzuka donc turafise rero ingane abakirisi ukavuga uti uyu mukirisi n'umunyamasengesho oya ni telecommande agomba fyonda cyane kuko abona yuko biriko birateba urumva wowe ukibaza ngo ni umunyampwemu gose oya ari mu kwakserera telecommande kugira ibintu bihinduke Yesu ariho kugira ngo yakomplise amaheve yacu ashobore gukora ivyo tugomba ndakubaze wowe uri kuranyumviriza icyo wifuza ni uko umugore wawe cyangwa umugabo wawe yoshika aho abyumva cyo kimwe nawe c'est l'idéal kandi ndabikwifurije ariko ndaguca intege gatoyi cyangwa tuyumvire iyindi senariyo hamwe atopfa abigezemo ese uri kondane kutabaho uri kondane kutaba ukiryoherwa uri kondane kutabaho ubuzima natararika aravuga hari verse yaciyemwo muri Yohana ikigabane c'icumi umurongo w'icumi n'umurongo tumenyereye cyane le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire mais moi je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance rero ikintu kindyohera cyane numvise kimbere gishashe uyu munsi nuko Yesu avuga abondance muri même verse harimwo égorger harimwo détruire harimwo vole urumva donc bisigura ngo muri urwo rugo nyene aho satani ariko arayigorja ariko aradetruiza kumva uruvuga uti umugabo wawe cyangwa umwana wawe ntariko araviva cyangwa hari ikintu ariko aratwiba aho nyene niho Yesu avuga ati ngomba yuko la vie abondante ibaho rero ngarutse ku kintu cya patience twariko turavuga nagomba kukubwira we mwene data uri kuranyumviriza umve uru rugendo turimwo turindiriye Yesu ni urugendo duhamagariwe kubaho une vie abondante chaque jour urumva indépendamment y'ibidukikuje kuko mwibuke Yesu ariko asezera abigishwa biwe yarababwiye ati muri iyi si muri n'amakuba menshi mufise pe niyo umuntu ari negativiste no ariko yari karavuga en connaissance de cause urumva yarazi ibintu uko biri yarazi isi uko imyaka izogenda ibintu bizogenda biparangana ntivyoroshe je dois l'admettre je dois l'avouer mu gihe uri kuja muri direction umugore wawe cyangwa umugabo wawe ariko aja mu yindi c'est déchirant birababaje ariko bene data umve mwitanure ry'umuriro niho Yesu yaje arigaragaza baze babaheburayo batatu basohotse umwami yaratunze abanyabwenge bakomeye umwami yaramenyereye kubona ibintu bidasanzwe muri Babuloni aravuga ati c'est la première fois ibi bintu ndabibonye ni gute umuntu aja mu muriro umushatsi ntucike ariko muri uyo muriro mwibuke yuko car vous avez besoin de persévérance afin qu'après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obteniez ce qui vous est promis. Reka ndabigire ka pratique y'abaheburayo batatu Shadrake, Meshake na Abednego isengesho ryabo yari iki nuko bava muri uwo muriro sivyo kumbure isengesho ryabo rya mbere nuko batoja mu muriro
bamaze kuwujyamo ndibaza batangiye kubona bati biraheze turabugiyemo isengesho ryabo kumbure bavuga bati tuwuvemo amahoro sinzi ariko aho nyine au milieu muri iyo fournaise ardente bibiri tubwira hari operasiyo yari ikiraba bibiri iravuga ngo Nebukadineza avuga ngo mbega ntitwatayeyo batatu ko mbona abantu bane bariko baramarsha urumva abantu bariko baramarsha barapresiza kuri icyo kintu urumva baravuga ngo ndabona abantu bane batambuka kubera iki bapresiza batambuka kuri verse nyene je vois 4 hommes sans lien et qui marchent les liens zatuma batamarsha iryo tanura ry'umuriro ryatumye les liens zicika hariyo rero iryo tanure iyo incomprehension muri uyo mwanya igituma tugira perseverance nuko hariyo liye agenda araca ikintu rero je camye kintangaza imyaka yose kumbure tuzokibandanya no hanyuma nuko chaque fois twaca mu bihe bigoye ari na Natali canke paraporo y'abana canke paraporo y'ikindi cyose kingoye n'umuntu cyane cyane paraporo y'umuntu nuko iyo nabandi ko ndasenga wamenga iminsi yose sinzi ko bibashikira ariko abo tubanze kuyaga bose umenga niko bigenda umenga imana nije igarukako umenga nije mfise ikibazo umenga nije mfise ikosa umenga nije mpamagariwe guhindura attitude nagomba kukubwira wewe wibaza ngo ni igiki nokora kugira uwundi umve burya imana igufitiye misiyo kurusha uwo wundi non pas que uwo wundi itamujeje ariko ni hagati yabo imana ihabwa icyo amfite nce nibuka umuntu yigeze kuvuga kandi icyo kintu yaragikunze ngo l'homme n'a pas de problème avec l'homme il en a avec Dieu igihe cyose nzobona je nawe uribye hari ikintu kiriko kiravumwa mbanzi yuko iyo mfise ingorane d'abord avec Dieu ça veut dire que peut-être nafashe umwanya wo kuja mu bwiza bw'Imana émotionnellement ntari rempli par le Saint-Esprit maze imisi ndi mu bindi kuko après ijambo ry'Imana riri vivant niryo rikugaburira émotionnellement nibuka hari igihe bien sûr na je natego mu ntibaze babeshe nkuko twako turababwira turi normal nous sommes un couple normal bafise des hauts et des bas il y a des fois où j'ai des bas bene da ntimukambone mfise des bas ndabishe kabisa Olivier no harambwira ati nezi inzi icija muri humeur yawe et c'est normal surtout mu mama kenshi tu l'impact à la maison hama ndibuka ko kera yahora ambwira ati cenda mubwira nti ubu narabitahuye cyangwa nti Olivier ndeka ndiko ndanyinyurana namwe mu yera mugabo ndibuka ko kera en tant que mari wumva oui c'est ta responsable kumvumenga non Natali ni yaba atari capable yo kuba heureux ça veut dire que Dieu me fait une responsabilité c'est bien kuko nivyo batubwiye ngo l'homme est la tête de la femme et c'est vrai mais la tête ça veut dire c'est aussi selon Dieu non pas selon ce que tu as appris nivyo abantu bakubwiye rero kenshi nivyo abagabo barashobora kanyarigabo iyo abonye umugore wiwe atameze neza hewe nawe nyene umenga vraiment il est tapé dans son orgueil de mari hamba rero Olivier acagerageza imisi ya mbere umengo ariko arancunga ariko aracungura ingene meze hamba ndibuka ko yigeze kunshingira intara uravuga ati narize kuvuga nti manda muguherije je ne suis pas capable yo kumwuzura nkawe en fait ngico reko uravuga mu itanure niyo abari situation y'itanure rikwigisha avuga ati Olivier urakunda Natali kumukunda nabi umukunda nabi ce n'est pas comme ça que tu devais l'aimer nous kumuma apana kugerageza gutrouver une solution dans l'âme de Natali ko ntayubona cini mukajyajamura iri mu baheburayo 4:12 donc car la parole de Dieu est une épée à double tranchant pendant iyo fournaise umuntu ariko aracamwe niho vyukuri hacagagurirwa iyo malien atuma tutabohoka nashaka gato si possible uzotubwire peut-être je ne sais pas umwanya n'ivyo uragiye je pense que on nzomusaba Olivier la fois prochaine tuganira kuri ijambo ri muri Yakobo igice ca mbere kuva ku murongo wa 2 ni verset aussi nkunda cyane nifuza ko dusangira aussi parce que kenshi turibaza yuko les épreuves ni ibintu bibi ariko ari ibintu byiza cyane izi enseignements ko turatanga ntibisigura ko on va vous donner d'entrer dans la zone de confort na zone de confort irimwo kuko ukwizera après tout la chair est dans l'inconfort ariko l'esprit est attaché à la parole numva no hagarika ngaho Imana bahezagire mugira umunsi mwiza amen.